turasoma mu gitabo c'imigani igice ca 16 turahera ku murongo wa mbere turaheza iki gice cose. Ndagerageza kugenda bukebuke kugira ngo uze urasobanukirwa ijambo ryinjira bukebuke, tutagenda cyane ariko tugenda bukebuke, tugerageza gusoma neza bishoboka. Imigani igice ca 16 turavuga ngo inama umutima wigeneye ni y'umuntu, ariko ivyo ururimi rwishura biva kuhoraho. Ingendo zose z'umuntu ziba izitunganye mu maso yiwe ubwiwe, ariko uhoraho agera imishaha ku munzane. Uremeke uhoraho ibikorwa vyawe, niho imigabo yawe izokomera. Umurongo wa 4, uhoraho yaremye ikintu cose ngo kigire ico gikora, mbere n'abanyakibi nabo yabashizeho ngo babone umusi mubi. Umuntu wese w'ubwibone mu mutima ni gisesema kuhoraho, vy'ukuri akazobura guhanwa. Ibigabitanyo bikugwaho n'imbabazi n'ukuri, kandi abantu bakugwa mu bibi no kubaha uhoraho. Inzira z'umuntu iyo zihimbaye uhoraho, atuma n'abansi biwe buzura nawe. Ibike birimwo ubugororotsi biruta inyungu nyinshi zirimwo kugabitanya. Umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe, ariko uhoraho niwe atumbereza ibirenge vyiwe. Amajambo y'ubumenyi ari mu minwa y'umwami, akanwa kiwe ntaho kagoramika imanza. Ibigeresho n'iminzane bishitse ni ivy'uhoraho, amabuye yose agera yo mwisaho n'igikorwa ciwe. Nikizira kubami gukora ikibi, kuko ingoma ikomezwa n'ubugororotsi. Abami bahimbagwa n'iminwa y'ubugororotsi, kandi bakunda uvuga ibiroranye. Uburake bw'umwami ni nk'intumwa zo kugeseza, ariko umuntu w'umunyabwenge arabuhwamika. Mu nyonga h'umwami iyo hakeye haba ubugingo, kandi gutonesha kwiwe ni nk'igicu kigwa imvura y'agatasi. Ewe kuronka ubwenge ukuntu kuruta kuronka izahabu, mbere guca ubwenge nico guhitamwo kuruta ifeza. 17 inzira y'igihamo y'abagororotsi ni ukwitandukanya n'ikibi, uwirinda mu nzira yiwe akiza ubugingo bwiwe. 18 ubwibone bwitangira imbere y'uguhona. Mviriza ngo ubwibone bwitangira imbere y'uguhona, kandi umutima wihaya witangira imbere y'ukugwa. 19 kugira umutima wicisha bugufi ugafatanya n'abagorwa biruta kugabangana iminyago ufatanije n'abibone. Ushira umutima kwijambo azobona ivyiza, kandi uwizigira uhoraho aba ahiriwe. 21 ubwenge mu mutima azokwitwa umukerebutsi, kandi n'iminwa ivuga ibiryoshe yungura ubwenge. Ugutahura n'isoko y'ubugingo kugufise, kandi igihana ibifu n'ubupfu bwavyo. Umutima w'umunyabwenge wigisha akanwa kiwe, ukungura ubwenge bw'iminwa yiwe. 24
amajambo aryoshe ni nk'umutsama w'ikigugu, asosera umutima, anonora amagufa. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yazo ni inzira ishikana mu rupfu. Inda y'ukora niyo imukoresha, kuko akanwa kiwe kamusaba. 27. Umuntu w'umugarariji yimba ibyago, kandi mu minwa yiwe harimo umuriro w'inkazi. Umuntu w'ikigoryi yandurutsa intonganya, kandi unegurira mu vyongorerano atandukanya abakundana cane. Umuntu w'ikirara yosha mugenzi we. Umuntu w'ikirara yosha mugenzi we amujana mu nzira itari nziza. Umuntu w'ikirara yosha mugenzi we amujana mu nzira itari nziza. Uteranya amaso ngo yigerere ibigoramye, agafumbanya iminwa, niwe ashitsa ibibi. Ivi ku mutwe n'igitsibo c'icubahiro, kiboneka mu nzira y'ubugororotsi. 32. Uteba kuraka aruta umunyenkomezi, kandi uwuganza umutima wiwe aruta unesha igisagara. 33. Utwo bapfindisha baduterera mu mpuzu zo mu gikiriza, ariko uko bigenda kose bigegwa n'Uhoraho.